Ni visite imeze ite? Tike miliyoni 10 ni visite izoba iri kuri table yawe. Ntabwo ari muhira. Kuri table uzobona visite ya Doben ubona umwanya wo kuganira nawe. Twarabiteguye cyane kuri table muri concert. Doben azohagumbira mu gihe cy'ama miliyoni 40 z'amanyarwanda tuze mu Marundi uza gusanga ari hafi y'imiliyoni 200 rero jina rimwe mu amafaranga birumvikana amahera ntashobora kungana ashobora kwegerana kandi ibiciro nabo artiste kenshi hari n'igihe uhera ku byo bagusavye. Yuri twaranje promoter umwe mu bantu baza kuba bahagarariye no mugigwa uyu munsi ariko kandi numwa ni jewe ariko ijambo n'abantumye ndetse biriwe duhishije nabo turi kumwe bazabwira bici badusiguriye uyu munsi n'umunsi udasanzwe nkuko mubona inyuma ndetse n'abubahwa bicaye imbere ni bamwe mu bantu bariko bakora ko bishoboka byose kugira muri the bank ushobore gushika amahoro ndetse no gukora ibikorwa azobajemwo amahoro babifashijwemo nabona abantu mubona ngaha. Banditsi amenyesha makuru namwe mwese mukoraniye hano turabaye kaze hano muri company yacu nawe company nagomba rero ntarandiriye tumuha ijambo umuyobozi mukuru w'iyi company kugira nawe adushikire kuri byinshi. Murakoze. Murakoze. Nagomba cyambere nshimire mwebwe banyamakuru mwafashe umwanya wanyu mukadutera iteka nkana na company. Nitwa Jean Didier nishishikare nkuko babivuze umuyobozi wa Now company mu mategeko mu Burundi no mu makungu mu bihugu bimwe rimwe tumaze kugeramo. Hanyuma ndanezerewe cyane kuba mu gihugu cy'amavukiro uyu munsi ndi kumwe namwe banditsi n'abanyamakuru mwaje kudutera iteka byo kugira ngo twerekane bimwe mu bikorwa dufitiye iki gihugu cyacu cyatwibarutse. Nezereje rero no kubabona hano turi buze kuganira akanya katari gato hano kugira ngo turonke icyo tubwira abarundi, turonke icyo tubwira babandi batashoboye gushika muri Bujumbura uyu munsi bamwe bifuza kubana natwe mu gikorwa nyezina cyadukoranije uyu munsi ariyo concert ya Doben ifite ku itariki 30 na 31 no itariki 30 n'itariki imwe. Yego hanyuma nagomba bazi ndabashimire kubera ko Doben ariwe yashimwe kugira ngo yugurure imiryango ya Now company mu Burundi bivanye n'imigambi yacu. Mu ntango ntabwo twifuza Doben kumvo zitandukanye ariko ibiganiro byagiye kugera aho birangira dufise Doben kumvo zigiye zitandukanye iby'akazi n'ibindi ariko Doben twabonye ariwe Now company yahisemo kugira ngo adufashe nkuko atari wo wenyine zoba turi kumwe n'abandi bamwe na bamwe bamaze kumenyekana hano tuzoba turi kumwe na Rinoji azo dufasha nabo guserukira generation nshasha mu gihugu kuko mwagiye mubona hano murabona ko atabatama benshi twicaranye turashira ingufu cyane mu bajene bagenzi bacu bivanye na projet za company tukaraba n'ibyo dushoboye n'ibyifuzo byacu. Rero twasanze Doben ahurirana n'imigambi yacu y'ibi biteramo tuzoherako byo kugurana na company mu gihugu cy'amavukiro ari kumwe n'umuririmbyi mutoyi mu myaka Rinoji. Kugeza uyu mwanya igiteramo iri Destego kibera Jardin Public concert ni ya itariki imwe
z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma ibijyanye n'ibiciro nabyo nk'uko babibagiye nabyo byaramaze gusohoka, twaragerageje ko twosangira umunezero na buri muntu wese abishoboye. Twagize amatike agiye atandukanye, amatike y'ubwoko bune. Tike simple izoba ari 10,000 mu kwinjira muri jardin public. Tike VIP izoba ari 50,000. Hanyuma twaragize na tike sponsor kubera ko na company z'abagenzi benshi twifuza ko bagira na baronka umwanya wabo. Twaragize tike sponsor iri ku 500, tugira na table y'abantu batandatu iri ku miliyoni 500. Hanyuma ugakonsoma champagne zibiri wihitiyemo. Ico ni igitaramo kizobera kuri jardin public itariki 1. Hanyuma twarateguye no guha akaryo abantu bose ibyo bashaka kuganira n'umuntu bakeneye umwanya wiyaguye, icyo twokwita VIP. Twarateguye show iri VIP mu ijoro ry'itariki 30 z'ukwezi kw'icenda. Twarateguye igiteramo kuri VIP, twahaye akaryo n'abantu nabo baba bashaka ahantu hisanzuye bonyene. Twashatse kubikorera kuri Eden Garden, ni hano kuri beach nziza cyane. Ibiciro by'ahantu nabyo nyene ibyo dufite uyu mwanya twizeye ko kandi bitazanahinduka. Itike izoba ari 100 umuntu wari wese kwinjiramo, ariko tukagira na table y'abantu 8 ku miliyoni 2, tukabona champagne 2 bintiyemo. Tukagira na tike presidentielle, ni itike nayo twahaye agaciro cyane, ni itike izoba iri ku miliyoni 10. Hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza wifuje gutaha. Hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant nziza nabagiye Eden Garden. Hanyuma ukabona umwanya wo gufatana amafoto n'umuririmbyi Ben, ndetse no kwicarana, ndetse na visite yo mu rugo iwawe. Neza ko ibiciro byumvikana cyane. Twagerageje kujya mu makategori yose. Mu baririmbyi benshi bari gukora kubera ko na company dufite amaproje menshi ndetse n'ibiteramo byinshi. Rero turakunda gushyira ikintu aho gikwiriye. Twebwe twarahuje na Renogi mu biganiro kubera ko ntitwaravugishije n'abantu benshi kugira ngo sinze no kuvuga ko hari abo twananiranye. Hari abantu benshi twavugishije kuri igiteramo kubera ko twahisemo kuvugisha Renogi kubera ko tubona afitinga mu migambi yacu y'isho, kumbura abandi nabo bari mu masho ari inyuma nkuko tuzogenda tubibona. no kuvuga azoba ari artiste babiri gusa. Kugeza uyu mwanya nibo artiste dufise kandi twibaza ko bazoba bari kuri ico giteramo. Amakuru ariko aracana cyane kujya nino ku inyarwanda.com aravuga ko The Ben yahawe imiliyoni 40 z'amanyarwanda. Yumvikana ko kanoti ko mu artiste mugiye kuzana ngo mushitsi hano ku butaka bw'Urundi kamaze kumenyekana. Tuzi nimba ari yabivuze cyangwa ntituzi nimba abasanzwe bari muri nawo company babivuze. Nimba atari banga, nimba Renogi nimba plutôt The Ben azohabwa miliyoni 40 z'amanyarwanda tuzize mu Marundi, uza gusanga ari hafi y'imiliyoni 200. Renogi nayo mwamuhaye amafaranga ngana. Usibye ko icyo kiganiro bivuze cyabaye kugira byacyo kinyamakuru inyarwanda.com. Icyo kiganiro cyo ku Nyarwanda nta kintu tubizi ko kubera ko nta yindi press twize dukora haba mu Burundi cyangwa mu makungu. Iyi niyo press ya mbere dukoze, kandi nibaza ko icyo kintu cyayo mafaranga bavuga nibaza ko atari cyo, kubera ko nta kintu twigeze tuvuga ku bintu bijyana n'amafaranga ya The Ben, kubera ko iki ni cyo kiganiro cya mbere dukoze kuri concert. Urumva ngira bica bigorana no kuvuga ngo Renogi twamuhaye amafaranga angahe mu gihe nayo twari duhereye uko tutayazi. Yumvikana ko Inyarwanda.com babeshye. Inyarwanda bashobora kuba batabeshe, bahawe amakuru n'abandi bantu atari twebwe, kubera ko kumburegira ni indi team yo yabikoze, ariko twebwe kuri team yacu ntacyo tubiziho. Nka hamwe amakuru aba yahawe na team ya The Ben akavuga ati kugira ngo tuve ngaho ku butaka bw'u Rwanda atwerekeze ku butaka bw'u Burundi n'aya mafaranga baduhaye. Burundi cyangwa abartiste b'igihugu cyacu Burundi biri mu byo bidoge aho bagira ati turakeneye amakampani aza aha agaciro, aza agarukira agateka ku artiste wo mu Burundi ku buryo bw'uko umunyamahanga aje hano ku butaka bw'u Burundi nimba akoze igiteramo agashika hanze y'igihugu, agacashika gura imodoka, agashika gura parcelle,
hanyuma umwana w'igihugu nawe mwasize hamwe n'umunyamahanga ndatakara kuri logika rero bazaba bari kumwe tugasubira gusekanira imitwe kuri bisi cyangwa duhagarika taxi nawe company igiye gukosora ikina cyane cyane muri ibyo bimaze iminsi biriko biraba nimba Deben ahawe 40 miliyoni z'abanyarwanda na Karundi ko ndataka ko mwamaze kubibeshuza hanyuma ugasanga rero ko tumva ko yahawe miliyoni cyangwa miliyoni zibiri ubwo abarundi n'abanyamahanga mugiye kubabangabanganisha gutyo kugira ngo nawe company kosora ibishobora kuba byarabaye nk'amakosa. Iki kibazo nibaza ko kiribona dutwara akanya katari gato kubera ko ni cyakamaro kuri abo haba kuri nawe company ariko cyane cyane no ku ba artist. Uwo uratubagije ngo Rinoji ashobora kugira ubuno birumvikana ariko amakosa wavuze kumbure yaramaze ngo igihe akorwa n'andi makampani ntitubizi. Ubu uyu munsi turaza kuvuga mu bintu cyane cyane bya hano byacu bituraba ko nabyo turekuriwe n'amategeko. Muri make aba artiste cyangwa umuntu uko twese turi hano ntabwo tunganya imyaka, usanga abantu twese turi hano dufite ikintu tugenda turushanya, ikintu gikomeye cyane ahubwo tubonereho n'amahirwe nka nawe company. Sinibaza ko tuzoza kubesha tuze kuvuga ibintu bidashoboka hano. Impamvu twabahamagaye hano nuko tuvuga ibintu bishoboka ku ruhande rwacu, tunashobora no gukora. Hariho ibintu bidashoboka. Abo ba artiste bacu nimba banatwumva je sindumva bariko baridoga ariko urumva nivyo ntabwo bivuga utabizi. Hariho ibintu bitindogwa muri realite y'ubuzima. Umuntu agomba kumenya urwego agera ko mu buzima bwiwe. Turakoresha uburorero. Hariho ibintu nimba ko karivyo izo nduru zambaho, hariho ibintu umuntu agomba kumenya wari wese. Umuntu gukora umuziki ata muntu yabimubwiye n'ubuzima nakazi yihaye, nkuko abanyamakuru muri hano nakazi kagaburira umuntu, niko ndavyibaza. Nubwo umuntu ashaka kubikora ashaka abikunda kugira ngo anezerwe n'ubuzima, ariko uko vyogenda kose ibiciro by'abaririmbyi ntivyigera bihuzwa bivanye no kugira ngo uteze imbere muri ariko bihuye n'imigambi yacu. Iyo umuntu yateguye projet yo gukora amazi agavuga akifuza kuyagurisha 500 y'amarundi, nawe ugategura projet yo gukora amazi yero ukifuza kuyagurisha 300, ni ivyipfuzo byawe. Ibiciro bishobora kuba ari binini ku bene gihugu ariko nawe ugasanga byibuze aho waranguye ibiciro ni binini. Ico nashaka kuvuga ni Rinoji na Doben dushobora kuzanga ngo tugire ikiganiro cy'ingana amahera bazogenda barushanya. Ivyo bintu na Rinoji nawe nibatsiko bidufashamo birumvikana. Amahera ntashobora kungana, ashobora kwegerana kandi ibiciro nabo artiste kenshi hari n'igihe uhera ku byo bagusavye. Sinzi ayo yandi makampani uko abikora ariko nibaza ko utoririmbisha umuntu ku nguvu bivana n'izina ryawe ukuntu ringana kugira ngo umenye n'ibiciro byawe ukuntu biza kuba bingana. Kuriya no kurara muri hotel usanga bitangana bitewe n'abanyene hotel ko bavyipfuje n'ubushobozi bw'abakiriya. Nta kintu kinini tuzoza kongera ko ku bushobozi abaririmbyi b'abarundi bafise kiretse gufashanya mu gutera imbere dufashanije twese, ariko twebwe tuzofashanya n'abariko barakora cyane cyane kubera ko imigambi ya Rebo nubwo tuyise ntabwo iraja mu ngiro. Ubu turi gukorana n'abashobora gukora ibikorwa twifuza ko badukorera. Ikintu kijanye n'amafaranga naco sindacumva neza ko ntashobora gukora concert muri Rinoji ngo acahe bagukora ivyo bakuravuga biragoye cyane, mu gihe nabo bandi bariko barishurwa menshi bakoze amakoncert menshi usanga ari no musi y'amahera nka Rinoji ashobora kubona. Igereranyo Deben na Rinoji mu mbabarire cyasozera Deben na Rinoji ntibangana ariko ndatanga karero just ko usanga umunyamahanga ahabwa agaciro cyane gusumba umurundi. Ariko mvuga nawe company hamwe byo yoza itwereka ko ibishobora kuba byarakoze kuko uje mu zindi company zakoze nk'iyi mu gihugu cy'u Burundi asigaye mugira mu abanyamakuru muri nawe company basikibaza kinini kubera ko dukora ibikorwa kenshi biba bidafashe umwanya munini tutoshobora kubwira abantu twenyine.
ku ruhande rwacu abanyamakuru bafite ikibanza kitari gito nk'uko muzogenda mubibona, ntabwo turi bubemerera ibintu byinshi, ariko kumbure ibikorwa byacu bishobora kuzobereka aho turi. Icyo nacyo numva ntukivuga ko ibintu byinshi. Reka kumbure dukore uyu munsi wa mbere duhuye namwe abanyamakuru, ariko twifuza kumarana imyaka myinshi kubera ko ibikorwa byacu twifuza ko bimara igihe kirekire, kandi turi kumwe namwe birashoboka. Ikivugo cyacu niko cyabivugiye. Ikibazo cy'itandukaniro rya kampani yacu n'izindi mba ntibeshye. Imigambi ya Now Company nubwo twahereye mu myidagaduro uyu munsi, gusa imigambi itandukanye harimo uburimyi n'ubworozi, nari nakigase ko gatoye cyane cyo ku Mayange. Iyo migambi ariko twipfuje ko imurikirwa n'imyidagaduro ku mpamvu nyinshi zitandukanye tumaze kugenda dusubiramo. Iyindi migambi itandukanye yo muri Now Company nibaze ko nayo izobona umwanya wo kuvugwa, ariko uyu munsi duhe valere cyane imigambi twamaze kubona ku mugaragaro isumbya indoto. Ikibazo cya kabiri batubagire ngo Rinoji wenyine mubona ko hakenewe abandi bantu bashobora gufasha Doben kugira ngo indoto zanyu zijye mu ngiro. Nibyo birumvikana, byari kuryoha turizemo nk'abandi bartiste benshi cyane, biraruta babiri barutumwe, nibyo birumvikana, ariko twumva twizeye kuri iyo ngingo uburyo biramutse bibaye ngombwa bigahinduka birashoboka, nabyo twabibamenyesha, ariko kugeza uyu mwanya niyo ngingo twafashe. Twumva kandi umengo ntacyo bitwaye cyane, kubera ko abo bose tuzaba turi kumwe turabye ko bahagaze muri iyi minsi, tubona umengo birakunda ko imigambi yacu ijya mu ngiro. Uranyibutsa byabaye byinshi cyane. Icya mbere watubagije ngo wamfasha. Ikibazo cya mbere yabajije ku kijyanye na ikibazo cya mbere nabajije ku kijyanye na tike y'imiliyoni 10. Ni visite imeze ite? Tike miliyoni 10 ni visite izoba iri kuri table yawe, ntabwo ari muhira. Kuri table uzabona visite ya Doben, ubona umwanya wo kuganira nawe. Twarabiteguye cyane kuri table muri concert, kubera ko zishobora kugwa n'abantu benshi ugasanga turiko turavuga ibintu bidashoboka. Rero azongera visite kuri table yabo bakiriye bafise ayo matike presidentielle abavyifuza, kuko umuntu ashobora kuba atanavyifuza. ndamufashije gato, ni hazoba hariho tike ya VIP muri icyo giteramo, hazoba hari amafaranga yo kwinjira, ariko kandi hazoba hariho na tike ya visite. Ni nka kurya hazoba hariho abubahwa benshi, hazoba hariho binashobotse nuko gusa bitaramenyeshwa cyane, byinshi muzomenyeshwa, ariko hazoba hari abubahwa. Ndamvuza abubahwa mwumve ko n'abari mu nzego z'igihugu bazoba bahari. Rero hari abantu baba bifuza kwicarana n'umuririmbyi yicaye kuri table imwe, bayage, batera inkuru, bafata amafoto. Ariko kandi nakwibutsa yuko iyo show ya VIP Doben azoba ari aho, mugabo kwicarana nawe kizoba ari ikindi kintu gitandukanye nuko uba uri kuramubona hajya imbere canke ku ruhande rwawe. Bahari, yes, azoba hari kuri VIP show. Tuzoba turi kumwe nawe, Nabyo ukeneye kumubona bazoganira bicaye nicyo kimwe twebwe twafashe abartiste ku rwego rumwe. Icyo ntashatse kubeshya gusa ni ku rwego rw'amazina yabo uko angana, ibyo turabizi twese, ariko iyo dufashe umartiste muri Now Company tumufata nk'uwundi. Ibyo nizera ko nacyo gitahuritse, nawe azoba ahari, nabo bizoba ari nk'uko. Yes, hari ikibazo cy'uko kizobera ngaho Bujumbura gusa, mbega mu ntara hagati, hama yuko ikomeye disho, mbega tuzobona izindi ryari kigwena na Now Company. Ego, icyo kibazo, iyi concert ntabwo ari urukurikirane, ariko ni ibikurikirane by'amakonseri atandukanye. Ntituzokora nk'iyi, ntabwo tuzozana Doben, tuzozana abandi, tuzokoresha abandi bo mu gihugu. Ni ibintu bigiye kwamaho. Nibaza ko inyuma y'amezi 3 duhejeje iki giteramo muzobona ubundi butumire nk'ubu bwo kubereka abandi bashyitsi b'iteka tugomba kuzana mu gihugu, kubera ko ari intumbero zacu. Murakoze. Ikibazo cya mbere uvuga ngo twararose umwanya wo gutegura, nibaza ko bigaragara. Icyo kibazo kiragaragara, twariteguye. Sinzi imyiteguro uvuze uruhare igeraho cyangwa pourcentage, ariko ku byo dutegerezwa gukora twaragerageje uko dushoboye. Ikibazo cya kabiri yashyize kuvuga ku bijyanye
kubera ko The Ben amaze igihe kitari gito adasohora indirimbo. nta bwoba dufise nta bwoba ntabwo kubera iyo tuba dufise ubwoba twari kugira bari muri vibration The Ben sinzi ko tumufata ariko nizera ko si umuririmbyi wo gukorana wo hanyuma mugira ubwoba murakoze cyane nacyo nibasubije ubwigana ndasore kwanza The Ben amaze umwaka umwe akoze concert muri arena Bike yahamagawe mu gufasha ntihari concert wiwe hanyuma kandi numva ko ari amakenga yuko iyo concert ata ampleur cyane naho kuba ari kumwe na Linoji umuntu akizamuka numva ariko harimo amakenga yuko concert yanyu shobora kutagenda neza murakoze ikibazo imyaka 4 nshobora guhakara uburorero bwinshi ariko kubera kugira ngo umwanya atari munini sinibaza ko nubwo ico gihe gize kingana uko The Ben turamuzi kandi turizeye ko ivyo twapanze bigomba kugenda neza numva ata ikintu kireze ivyo nobwira ariko turabizeye isho imeze neza turabibizeye iyo dukura amahera yavuze ko ari umukiza ariko aca mukora ikintu gikomeye nk'icyo cya The Ben mu gihe atacu muri inzizi icyambere kwanza urumva numva ari amahirwe ubuze ikintu cyiza cyane kuri positive urakoze kubidushimira kumva ko twavuze ikintu gikomeye mu mwanya muto urakoze tubaye tugushimira kwanza ikindi nuko mu byifuzo byacu na company itangura twifuza ibintu nk'ibi ntabwo tumva byaratevye gato gusa ariko mudutize amatwi n'amaso tuzoba turaba iyo bije murakoze cyane iby'amafaranga Imana ishobora guhezagira ibikorwa byacu niko numva no kwishura nta zindi miracle nta makredi twafashe kugira dutegurisho numva ari icyo sinzi ko wanyuze hari icyicaro cyacu puro moma dukorera i Burayi nabikubwiye hanyuma maze isomeni imwe mu gihugu turi gukorera muri hotel siko bizohora mugabo turi cyari kwitegura ibikorwa byatubanye byinshi ariko nizera kuko mwadusanze mwatuneguye aho turi gukorera rero uyu mwanya si ibyo by'ingenzi cyane ariko nabyo tuzobimenyesha kubera ko na company ni ya buri umwe wese kandi ni iy'igihugu ni iy'umurundi uyu munsi rero turi gukorera sinumva ko nakubwira kubera ko ntihazohoraho hazohinduka vuba cyane ariko ibyo ni ikintu gitoya cyane ibikorwa turi gukora biri kugenda neza nubwo tutarabona ibibanza biri fixe byo gukorera urakoze cyane